kilikou akomeza kuvugisha abantu benshi cyane yaho yari kuri stage guys. Cyane cyane tugire tugaruke ku ndirimbo yitwa ahanihe iriko irabisha bigacika mu gihugu no hanze y'igihugu. None amaze kuja kuri stage bamuzimiriza ko ari yo ndirimbo nyene igezeko kuko bayimuzimirije ko kuko abanyarwanda ikomeza kubakoma bavuga ati uno mwana indirimbo akayitamba cyangwa abantu bakayivuga bakayiririmba bakayitamba bakatarika. Noneho uno mwana azoba amaze kuturenga kuko bizoba vyanditswe mu mateka. Aba kameramani bazoba ko barabikamera, amakamera azoba ari menshi cyane agiye ateye ubwoba, amakamera arenze, kamera zikamera neza. None uyu mwana agarekura ino ndirimbo ari kuri stage azoba hari vibe y'ibisazi. None uyu mwana tumuzimye gute? Niko abanyarwanda babikoze ivyo bintu, nta kindi bashatse kuzimya amateka y'uwo mwana, ariko umwana nawe Imana iramukunda. Guys, bamwe bakomeje kuvuga karagatwiko kilikou yoba yashatse gukora, abandi bakavuga ati oya nizigo y'abanyarwanda, abandi bakavuga ati kilikou ivyo ntavyo yokora kuko nacagiye bari barigeze kubimukorera. None yokongera kuvuga ati ni mubinkora kandi barigeze kubimukore? Oya, ahubwo umwana avuga ati jewe abanyarwanda baranyanka, abanyarwanda bavise ishari ntibankunda, ariko jewe wo sishobora gusubira mu Rwanda nawo mama miliyoni n'amamiliyaridi sinosubira mu Rwanda. Jewe ubu ndazi condi, ndazi amateka yewanje niko ndandikisha, kandi kazoza kiwanje si kugera mu Rwanda honyene, nzogenda mu bindi bihugu nkora amakonsere. Kandi ino ndirimbo yitwa ahanihe yanje itegereza gutrendinga, bakayitamba bagatarika bakumva vibe z'ibisazi. Guys, nagenda kubwira ati murundi wese jewe demosa mwibuke ko nije ndi mu promoter nga mu gihugu cy'u Burundi aza kuramba ya mbere, ni jewe ndi driver y'aba promoter, ni jewe ndi chauffeur, ni je ndakubwira turira dushize nkakubwira ururuka nkabanda kandi ubwira udisketa nanje, ni jewe ndi mu promoter ageze kuri Mike bose c'abantu hero bite so jende bazamura ameze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkaba nitwa Jafar Demosa jonte promoter bivanye n'ubwo vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, mu mutarakora sabone nico giye ukoresha sabone kuri Jafar TV ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikira kugi. Guys, nanje nkomeze ndabanda amakuru agiye atandukanya cyane nko ndabaha amakuru ari update. Umubabaro udasanzwe kuri kilikou akiri aho agambaniwe mu gihugu cy'u Rwanda, aho hagera kuri vibe y'ibisazi kugira nezereza abanyarwanda, bamuzimiriza ko ari kuri stage agire habe vibe y'ibisazi, agira rekore ya ndirimbo yewe yitwa ahanihe. Indirimbo yakoze yiti indirimbo avugije abajambo benshi abantu bagiye batandukanye, indirimbo yabaye hiti cyane muri East Africa cyangwa Africa ndetse n'isi yose. Indirimbo yitwa ahanihe ikomeza kugenda mu bindi bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane ku isi. None iyo ndirimbo rero yagire ayikoreshe kuri stage, hageze ko iyo ndirimbo ishobora kuba bace bamuzimiriza ko amajambo ro menshi cyane agiye atandukanye bakoma bavuga ubujambo bugiye bitandukanye cyane cyane abanyarwanda n'abarundi. Ubu nyene hatigire habe ingwano y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda kuko umwana w'igihugu ngo bamufashe nabe, cyane cyane abafana ba kilikou ndetse n'abafana b'abastare muri rusangi bakomeza kwidoga bongera bidogira abanyarwanda impamvu bashobora kuzimiriza ko umwana w'igihugu ari kuri stage atanguye kurekura songe yitwa ahanihe, kandi iyo songe ikaba yarabaye hiti cyane kandi iyo ndirimbo bakayikunda cyane. None nguyu umwana rero bamujimirije ko ari kuri stage. Benshi nivyo n'abana babwiye ati mwebwe mwabasani mwe b'abarundi mugira yiki, mugende buke umugani w'iki kidoma cyo kwa narewe kilikou akiri ababwira ati mugende buke kuko hano hantu haranyerera. Jewe ndababwira ati mwebwe abanyarwanda kilikou rero impamvu akomeza gutera ubwoba abanyamahanga cyane cyane igihugu cy'u Rwanda, benshi bamuboniye mu ndirimbo yitwa nagaso, umwana afise inkota, umwana ni umuco mubona ko atamikina imbere yiwe uji imbere wiyo cyagufyeta ko kubera genda urebe neza kilikou ushaka kumubona neza, genda muraye mu ndirimbo yitwa nagaso yo muririmbyi yitwa WJ once again ari kumwe na on the floor cyangwa rap command cyangwa mwitwe bface guys, rap guys ari
kubona kilikou akiri ikidoma cyo kwa ntari igidoma cy'igihugu. Guys, je ndababwira ati ukeneye kubona kilikou mu maso mu yandi cyangwa ukeneye kumubona neza, genda umurabe mu ndirimbo yitwa Nagaso afise inkota akubwira ati genda buke buke ugende pore pore, kuko bujyajya ahantu haranyerera, ushobora kugenda cyane ukagwa ukanyerera ukagwa, kandi uvyutse ugasanga utanga ukoresha bekine mu bintu utaruzi, kukubera iki utigiye ugenda ahantu buke buke kandi utahazi. Niho mpamvu bakubwira kilikou akira ati genda buke buke ugende pore pore ugende bucece, kuko bujyajya ahantu haranyerera. None banyarwanda murindire kugenda buke buke kuri kilikou, izo vibe z'ibisazi atazikoreye iwanyu azizozikora mu bindi bihugu, kuko indirimbo iri number 1 ngaha muri East Africa. Azokongera akore n'iyindi vibe y'ibisazi, simwebwe mwenyine muzoba mufise ibiteramo ngaha muri East Africa, azokora ibindi. Niko kilikou ayo niyo majambo yashikirije kare abicishije kuri page yiwe ya Facebook. Guys, ndababwira ati rero mugende buke kuyanja makuru. Jewe mfise jewe Jafari Demos narababwiye kare je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi, ni jewe ndi kuri fora y'aba promoter, ni jewe ndakubwira turira dushitse nkakubwira uruka nkabandanya kandi wigira diskita nanje. Amakuru mashasha rero mfise muno mwanya niko Diamond yifuza gukorana n'uyu mwana kilikou akiri kuva habone indirimbo yitwa ahanihe ibaye hiti. Kandi mwibuke ko Diamond yigeze gupostinga abicishije kuri Instagram yiwe ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ati mu bantu nkurikirana ngaha muri East Africa cyangwa Africa, uyu mwana aza ku mwanya wa kabiri, uyu mwana ariwe bitwa Kilikou. Mwibuke ko amajambo yigeze kubicisha ku rubuga rwe rwa Instagram asanzwe akoresha Diamond Platinum cyangwa umwito Kibude Mama Dangote. Guys, uyu mwana rero Kilikou akomeza gukoma abatanzania abinjira mu mitima abajugumiza, yongera bahinda gashitsi, kuko uyu mwana ari trend mwino misi. Akubwira ati ahanihe hero bite so cende bazamura ameze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkaba nitwa Jafari Demos ajonte promoter bivanye n'uko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, mu mutarakora sabone nico giye sabone kuri Jafari TV ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikira kugi. Guys, nanje nkomeze ndabaha amakuru agiye atandukanye cyane, ngo ndabaha amakuru ari update